yari jewe mu bantu bakunzwe ndimo. Mama wanje yari yarakundanye n'umuhungu. Uwo muhungu rero bamaze gukundana iwabo kubera uwo muhungu yarakenye iwabo mama wanje baramwankira ko yo mutwara hama mugabo uwo mama wanje acakundana n'uwundi muhungu yarafise amafaranga rero bamaze kumwanka baratandukana uko muri ubwo buryo mugabo bo bari bikundanira ko mama wanje aravuga ati sinoja ku muntu famille yanyankiye cyorere jewe mama yaramvyaye ndumukobwa nawe uwo muhungu bigeze gukundana nawe yarafise umuhungu w'imfura jewe ndafise umwana w'umuhungu yitwa Joshi akuze nawe ko ufise inda wibungenze kuko yari yaraciye muri ecography amubwira ko yibungenze umwana w'umukobwa ALVELLA ndamukunda cyane mu mwaka uheze bari mu gikorane cyaba Ineza family Mimi ni wenyene yari yamutumiye kubera umurongozi wacu ALVELLA araza yaberewe narifuza kumubona mu masomo yanjye uwo musi uramubonye bose nari ukuntu nifuza kumubona mwakiriye yo numvanya ndaryohewe arafise n'amajambo mazima yubaka aravuga amajambo aradushingira intahe aravuga ati nararimvye indirimbo ivuga ngo uyu ni wo mwaka wo kwemererwamo narayisohoye ndaririmba ntazi ko ndiko ndihanurira caturiruka inyuma gutamba kugira mu mutambira inyuma basi tuno bati natambaye na ALVELLA kandi nabonye atishima bisa nico genyene ALVELLA yarancitse nari numva shaka kumuhobera numva shaka kumuhobera kirti heze ariko ntivyakunze naciye ngenda muhobera Mimi Mireye ryari ryambere Mimi Mireye duhoberanye turamukanije amasomo yanjye nawe ndamukunda Mimi ndamukunda vraiment mugabo na Mimi yaratugaye karatwima ifoto. Indoto za ufise no munsi ibyo ushaka kugerako nivyo kunda amagara yawe atifashe neza. Ikigo c'ubuvuzi ka Mureke Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindara mu mibiri ya benshi. Ubwogoye estoma, hemorrhoide, amara, imitsi, amagufa, diabete, hasima, amasineziti, gitigo, amahaha, amafigo, hypertension, umugongo, hepatite, parasite, infection z'ubwoko bwose, ibivyimba, prostate, inguvu nke mu mabanga yabubatse, kubura vitamine hamwe n'izindi. Ku biciro bitavuna nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abandi uti harabaye ntihaba habaye indwara yahazwe kumpitana mwena Mureke Burundi nkira mu kanyisase. Dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera. Mureke Burundi amagara meza mu biganza vyawe. Murumugisha kuba mwarahisemwo Diko Entertainment baramutse wherever you are ku mpande zine z'isi nibezera yuko muba mumeze neza nk'ibisanzwe ndi kumwe na Santreze mu masanamu y'akarorero je nitwa ndi kuri Yolonse Desanzwe Dr. Vlove aka Diko bandanya musharinge bigere kuri benshi mu yamara kandi mushire ko comment kugira ibyumviro byanyu bandanya bidushikira wherever you are mukamenya ngo uno mwaka wa 2026 guhagarara no gukora amateka na cyane muri vya biganiro vyubaka bya bindi tuvuga ngo vyanka vyakunda jezo kujana nimbona kazoza y'igihugu ni nako nakira uno murundi kazi nifuza ko yo bidondra ko je nshobora kumujura kwabaye ikaze kuri Diko Entertainment. Murakoze cyane mumeze neza nukuri turashima Imana ndamukiriza abantu badukurikiranye unababwire umuntu tugiye kumara kanya duteramanye. Ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana ku mazina yanje nitwa OLIVA QUEEN shimira Imana nkaba ndumuririmvyikazi ndakunda Imana ego OLIVA QUEEN aka Queen ni kusanzwe witwa shange nakandi kantu kibaye wongeye ka Queen niko nongeye ko kubera basi nararikunze iryo zina kuva nk'iryomva hama ndasaba mama ko nogira Wonyongera ko wonyongera ku mazina yawe yego warasabye na leta none kugira no kuri karanga muntu rijeko mama narabimusabye arabinyamerera kubera ko mama yari yaramaze kutwandikisha mu komine acambwira rero uzogenda ubihinduze ku rupapuro rwawe rw'amavuko
hama kugira ngo baryongeremo. Okay. Wow. Urazi ico risigura? Ndakizi. Umwamikazi. Hari yindi mpamvu wowe uri kundira irenze kumva yuko umukobwa wese ahari atawuta kwishimira kuba ari umwamikazi mu bintu runaka? Oya, nta mukobwa n'umwe atovyishimira. Hari ikindi kintu urikundira rirenze ico mvuze? Basi gusa jewe nkiyumva numvise ndarikunze tu. Numvise ndarinezererewe nukuri ku buryo nyene numva umengo iyo nari kuba ndi umwana bigakunda ko ndabyita naca ndagiye. Reka rero ndakugira inama, niba wabyara umwana nubwo nawe ugiyita uzongera urimwite kugira uri feeling uryohere kuvuga ati akazina ka Queen kabisa karafashe mu muryango, siko? Cyo twitirana n'umwana wanje mugabo ahagwe banze ukavuga ati nk'ubu no byara abahungu gusa na Erega ari indi condition za kumwita Queen kubera n'umukobwa. Oya, je umwana wa mbere nzovyara azoba ari umuhungu, uwa kabiri azoba ari umukobwa. Ko shaka ho yaze n'Imana uzi ko ari ukizobigenza. Oya, Imana ivuga ati nzobaha ico umutima wanyu ugize iki wipfuza. Imana irabizi ko wewe ubu nabintu maze imyaka myinshi wipfuza Imana itarago. Bon, biriho mugaro n'ibindi yampaye nipfuza. Ivyo yaguhaye n'ivyo utaguhaye n'ivyahe byinshi. Ivyo yampaye vraiment nivyo byinshi. Yego nukuri. Ndayishimira. So birumvikana cyane uri kwakiriye n'umuririmbyi ariko ejo bundi twahuriye ahantu kwa Mimi Mureke mufitaniye imigenderanire itumuja mu bintu vyiwe. Mimi Mureke bwa mbere icambere na mbere sanzwe ndamukunda. Hama icya kabiri impamvu nja mu bintu vyiwe n'umurongozi wanje. Muri Neza Family. Uri muri Neza Family? Ego. Ni waturongoye. Okay. Waragiye mu rubanza nk'umwe mu banyamuryango ba Ineza. Ego. Nura kuteramusaba ku mavuta y'abakinyi ba filime nayo. Ushaka kumuririmba gusa we nubona ko wozikina bigakunda. Oya, nje no gukina filime ndakina. Gusa nta mugwi ndimo dumukinyi yigenga aho bampamagaye ndagenda nkakina. Nk'ubu narakinya muri filime yitwa Icamwa c'urukundo. Nayikinyemo nitwa Joyce. Icamwa c'urukundo urazi ko ndayizi. Hajya Joyce yari wewe? Yari jewe. Kandi premiere filime yarakunzwe cyane. Icamwa c'urukundo. No mu bantu bakunzwe ndimo. Urimo. Ndamaze kugira n'abafana benshi bankunda. Wow, urabaze kugira abafana? Ego. Imana ishimwe ko umuntu tugiye kuyagafise n'abafana. Mwasanze kiryoshe ico camwa? Ashe premiere filime iraryoshe cyane. Ico camwa c'urukundo mwari ko murigisha ko. Ihagaze ku nyigisho imeze gute kugira initwa icamwa c'urukundo? Ihagaze ku nyigisho donc ni kuvuga ni papa wanje donc mama wanje yari yarakundanye n'umuhungu. Uwo muhungu rero bamaze gukundana iwabo kubera uwo muhungu yarakenye iwabo mama wanje baramwankira ko yo mutwara kubera ko yarakenye. Hama mugabo uwo mama wanje acakundana n'undi muhungu yarafise amafaranga. Mama wawe niwe yagarutse akundana n'undi muhungu afise amafaranga? Ego, basi iwabo bashaka ko ari we yojako urya ayi baramwanka. Rero bamaze kumwanka baratandukana uko muri ubwo buryo mugabo bo bari bikundanira. Ko mama wanje aravuga ati sinoja ku muntu famille yanyankiye. Baca baratandukana. Batandukanye no hagera igihe baca bahura. Umwe wese yarubatse yaravyaye baca bahura rejewe mama yaramvyaye ndi umukobwa nawe uwo muhungu bigeze gukundana nawe yarafise umuhungu w'imfura. Rero niho baca bavuga ati kubera ko twavanye dukundana reka twunga ubumwe bazi ubumwe bwacu busubirane. Reka jewe ndafise umwana w'umuhungu yitwa Joshi akuze. Nawe ko ufise inda wibungenze kuko yari yaraciye muri ecography amubwira ko yibungenze umwana w'umukobwa. Ti reka rero nawe ni wibaruka uwo mukobwa bazoce batwarana baca bigiranira amasezerano. Sasa ikibazo ikintu ntariko n'ubu ntarumvamwo cacamwa c'urukundo. Ni wewe wavutse muri uwo muryango
Nirezirita yavuye mu rukundo rwa mama wawe n'uriya mugabo niki? None nuco vyumva cacamwe c'urukundo. Nicahe? Hari ahabora. Mukama w'ikigo. None basi nicamva cacamwe c'urukundo. Reka tubandanye. Gutwarana. Iyo bari gutwarana. Nukuvuga iyo byari gushika bakabana. Icamwe c'urukundo cari kuvamo. Swati yari kuba ari jewe. Canke Josh. None nuco vyumva. Muga kubera batabanye gica kiba filme haraho byose kikabanda. Reka turenge ku bya filme ariko gusa byari byiza kumva ko ufite n'akandi ka side of course muri cinema canke muri movie. Biba binegeranye cyane kandi n'umuziki ariko twivugire kuri gospel music ukora uno munsi. Biri kubera gukorera nk'umwana w'umukobwa kwipansha indimbo maze gukora abantu bumve neza na neza yuko OLIVA QUEEN wavyinjiyemo gute zisango zihari canke ugiye kubizamwe uno mwaka? Basi jewe ibintu bijanye no kuririmba niyo tala yanje kuva ndi mutoya ndi umwana mutoya fise imyaka 7. Wararirimba? Nararirimba Sunday school? Ari muri Sunday school nyene? Kiomara nije narinda nayirongoye. Rero kubera je mvuka ruguru nararirimba vraiment ariko nyene nkumva bavuga ati shengero nkumva ryahezagiwe bakankunda ca ndaza kwigira ni Bujumbura cyo kwigira ni Bujumbura bica birakomera rero ingabire yanje kirakomera cyane haragera igihe ndasohora n'indirimbo zine ariko imwe niyo iri kuri YouTube izindi zitatu ziracari muri studio. Uzisohoye vuba canke nikiriya gihe nyene kuvukira umwana? Bon, hariho zibiri nasohoye zitata ahubwo nasohoye niga mu 11. Okay. Imwe niyo iri kuri YouTube. Izindi zibiri ziri muri studio hariho iyindi imwe mperuka gukorera audio. Reka yageze kuri YouTube turimbira agakarasi kayo. Reka twakira umuririmbyi akavuga ati none muntu mwishinze mwayaguza muvuga ibijambo aririmba iki aririmba gute dukubitire ku gakarasi refrain. Iri kuri YouTube ivuga ngo mimbawe nuhoraho mimbawe n'ibikorwa vyiwe mimbawe n'urukundo akunda bari mwisi mimbawe nuhoraho mimbawe n'ibikorwa vyiwe mimbawe n'urukundo akunda bari mwisi anyishura uko mwambaje kandakiza n'abapfuye sugerejwe n'ibikomeye anyaruka guseruka. Hombura bitse niyo iri kuri YouTube. Ururirimba muri church abantu bagaheza giko abavugishwa bakavugishwa cyane umuntu ingabire za Luciferi zose za oya nawe ndikanukirari ingabire ya Luciferi yarayimwanzi mujamwo ubuni we nta bya grave ingabire ngo ntiyari yiwanyu n'umuntu Imana yatugiriye naho ubundi bino bintu byari vya Luciferi. nawe biri cyane kumvamwo tenoro kumvamwo nana yandinze nta majwi nzi aruto voilà bass soprano arayandi tozi to isi uno munsi koreshane aho Luciferi we yararimbye 10 na ingabire yarafese yarakomeye vraiment. Sasa uno muziki uri kurakora n'abandi benshi bariko barawukora uno munsi unaravye mu kibuga harabaremvye benshi kandi babizi kabisa. Ufise icizere kingana gute yuko kikwemerera kuvuga ngo ejo nande birashoboka yuko nogera ahantu nshaka kugera? Ingabire yawe yisuzumye wumva ikwiye hamwe ba Dudu ba Fortrari ba Ruvera Muhimbare muri new generation ushobora kubegeza inyuma nawe ukavuga ati ndaje reka nanje ntobore niyo mvugo bakoresha ngaha. Bon Salama. Wapo
kubisanzwe sinifuza ko nobegeza inyuma ahubwo nanje gusa nifuza ko nobashikira nkabashikira nyene Imana ibifashijemo. Oya kubegeza inyuma ntibana sinavuze ngo bave mu kibuga ariko nafashe ko ari nk'abantu batonze umurongo mugabo bameze nk'abazibiye utegereza kugira ngo abo wegeza ku ruhande kugira nawe uronka aho umenera ako kantu wakumvise. Oya sinorinda kubegeza ku ruhande no kuvuga ingabire nk'ubu Imana ibikoze nanje ikanzamura hama ingabire zawo zikaca zifatana niyo wanje yanzamuye urumva ko twokora ibikomeye ko twokoreshwa ibikomeye yamwokora ibidasanzwe twokora ibidasanzwe. Usanzwe ukunda nde muri gospel y'u Burundi muri wa murimvyi wavuga ati waranshika ku nyota kwera mu bakobwa canke mu bitsina vyose mu bahungu abapapa mu bahungu n'abakobwa ukombinya mu bahungu n'abakobwa je mu bahungu kwanza ubwa mbere ndamukunda Dudu. Dudu. Okay. Ndamukunda Dudu arampezagira. Na wa wundi aheruka kuririmba ya ndirimbo ivuga anyishura mu gitondo ku murango no mwijoro anzigama iyo ndyamye menganyani. Ninde basha? Ninde ni Lopez? Sine ntari karazi. Ndi mukazi canke nduhutse. Nimbere ya batubwire muri comment umuririmbyi aranjanye kabisa n'uriyo. Batubwire muri comment umuririmbyi ninde ariko ashobora kuba ari Pastor Lopez ariko ico ndico ni muri new generation ni mwana baririmbyi bashasha sivyo no mu bakobwa nawo umuntu usigaye nkunda Alvella ndamukunda cyane muhimbara yego vraiment sigaririmba indirimbo nziza cyane nawe n'ukuri ndamukunda hari ukuntu nkunda gukina TikTok cyane indirimbo z'Imana ura TikTokinga nawe ndabikunda cyane Alvella ndakunda no gukina TikTok indirimbo ziwe n'ukuri sigaririmba indirimbo nziza cyane sigaririmba indirimbo nziza cyane menga hari umunsi igihe yigaze ko aririmba zitari nziza oya wasinyana urumva intanga ibigoye mu ntango sinobesha ngo narakunda indirimbo ziwe oya mu ntango basi nazikundanye ne biri moyenne mugabo mama kuva 2024 uzajya amapiano yiwe oya nukuri kuri mana tuvugisha uko ze ya kintu yataye hanze c'amapiano tuvugisha ukuri nawe diko Alvella nawe n'umukunda sigaririmba neza gose jewe gusa Jesse nuko ntemerewe gufana kabisa je umuntu wese akoze igikorwa ciza mba ndi umukunzi wiwe nta muntu mba mvuga ngo naka ngo niwe nkunda ngo mwino minsi gusa indirimbo nziza ndazumviriza nanye nkavuga ati wow feel it Alvella je ndamukunda cyane ni wowe wawe wovyagira gute nk'ubu ejo umurondeye akaguha agakora bukavuga ati turakoranye ikintu shano ryoherwa twarahuye narifuza no kumubona amasomo yandi naravyifuza cyane vraiment muri mu mwaka uheze twari muri 2025 muri December twari mu gikorane cyaba Ineza family Mimi ni wenyene yari yamutumiye kubera ari umurongozi wacu yari yamutumiye vraiment Alvella araza yaberewe kandi Alvella arambara neza cyane ndamukunda hujya kuno oya ukunda na style yiwe eka vraiment yambara neza nukuri hari gihe nyene n'umuntu ushaka kumubona ukamukundira gusa n'ukuntu yambara ico bita outlook cyangwa ukuntu yaberewe ndakunda n'ukuntu abego kandi nuko yikwiza arikwiza Alvella vraiment yarikwiza arikwiza rero narifuza kumubona mu masomo yanjye uwo munsi uramubonye rero muri December muri kijya gikorane cha Ineza family cyagaruka ushime ndamubona wamo gusasha yaje yacerewe abastare niko mumeze yaje yacerewe abastare mushikire rimwe yaje yacerewe gose asanga no tugira duheze asanga no bamugira muheze yego nukuri gusa nyene narifuza ko twosirimbana igisiri bose nari ukuntu nifuza kumubona nkabambwira musaza wanje kubera indirimbo ziwe turakunda kuzifata muri flash tukaziraba kuri televiziyo canke kuri YouTube nkaba ndambwira ndakina kumubona Alvella vraiment ndamukunda arimba neza acambwira ngo naramubonye je narigeze kumubona muri ville ndavuga no mubona gusa no mugwako ati byonyene ndamuramutse ahirahira nkamubona ndamubona rero muri kijya gikorana radi yaberewe vraiment yazenanye n'urya yari yigeze guhagarikira nimba ari Ivete
bari baje bazana ni vete ni baca baramwakira bamwakiriye yo numva nyene ndaryohewe arafise n'amajambo mazima yubaka aravuga amajambo aradushingira intahe aravuga ati nararimbye indirimbo ivuga ngo uyu ni wo mwaka wo kwemererwamo narayisohoye ndaririmba ntazi ko ndiko ndihanurira arasa nyene nk'umuntu adushingira intahe gatoya kubera umwanya wari mutoya numva ndahezagiwe none numva ndamukunze kandi kumbura mukunze gose none kunaye nyene yari karavuga nyene ku majambo yari karavuga cyane numva ndamukunze gose sinzi ngene rero baciye batera gakora nimba ari Alvella yaragateye nimba ari urya bari bazenanye Yvette cyaturiruka inyuma gutamba kugira mu mutambire inyuma basi tubo bati natambaye na Alvella kandi nawe atishima aratambira Imana vraiment ntagarara ku cubahiro ciyo nawe atishima yaratambiye Imana ari ukuntu mama muri launch tuko turasenga iyo vyaryoshe atamba mama wanje amvyara okay turi muri eglise ari ukuntu iyo vyaryoshe muri launch atamba yafukanye nkuko boye cyambere nawe arabitamvye ndavuga mana we mama atunyibukije mama nuvuga yuko Imana igwetsagire ko yari niko naciye mvugira mu mutima cyambaranye narabitamvye ndiho mana cyamvuga ati biraryoshe vraiment umuntu yubaha Imana nkuko uyu yari umustar atahagara kucuba ntiyitayo ko yari yambaye yarafukamye hasi aratamba turatambana nawe ko ari yuja ubwo ntibizava bigushikira ntubakarorero keza nkako babonye kwa Alvella Juba umustar ugasanga ntukiramutse wo ahora uramutsa ugasanga sinzo nigeze kumva ari karito gacage tware hariya ngo bamwimye ifoto reka kubinyibutse ngo ranze ko bifotozanya ntuzohava nawe umeruka kuntu shaje ntavyo nogira gusa nico genyene Alvella yarancitse nari numva ashaka kumuhobera numva ashaka kumuhobera kirti heze ariko ntivyakunze naciye ngenda muhobera Mimi Mireye ryari rya mbere Mimi Mireye duhoberanye turamukanije amaso yanje nawe ndamukunda Mimi ndamukunda vraiment mugabo na Mimi yaratugaye karatwima ifoto Mimi yarabugaye akombe nawe mo bagaye ko uri mu nujya munsi nyene canke ni umunsi wa Ineza uyu munsi hero apana iyi dimanche yezera no ko muri Ineza twite dufise bonane hari muri Ineza basi ujya musi w'amashimwe muri Decembre wo kurangiza umwaka dushima Imana hajya hoho ataramukanije na Mimi n'umwana mwiza nawe naratambira Imana nawe mubo nkunda ndamukunda ariko mu musajya gafoto irabira hiki nukuri na aho hantu nukuri yaratugaye kumbure ko yarafise umwanya mutoya ntavyo ndamuzi ko yaratugaye ko nukuri rero ubu haheruka sinigeze ngira pete yo kuvuga ngende kumuramutsa oya naciye numva nkoro ico gihe c'ubwa mbere ndavuga ati nk'ubu noja kumuramutsa tino mundeka akanka Nedari zara sasa mugabo ndamukunda tu nubwo biruko kubera ko nigihe canje kitaragera kandi nawe ndamutahura nigihe ciwe nawe nyene ategereza kugara kubera ko nawe igihe tapa ariko atarayigera nibaze nawe ko hari habo bo baramugayeko naramutahuye kandi ntivyatumye ndamwanka n'ubu ndamukunda wow birumvikana cyane twigarukire kuri yangabire yawe buyingabire ibidudu biza mu muntu haba ari inyenyeri iri ku buzima bwiwe hari ubutumwa abayumva ashaka gutanga nigiki kiri muri wowe kidasanzwe uvuga ati ndakeneye gusanga izisi biciye mu muhamagaro wanje wo kuririmba cyane from ku kintu cyo kuririmba numva umengo Imana yomfasha basi n'uburyo tumbura yego kubera ko indirimbo nyinshi ndazifise kuva ndi umwana narumva umengo nanje notanga ubutumwa bwiza yego ku maradiyo biciye mu buryo bw'indirimbo ku maradiyo ku mateleviziyo nkumva nanje umengo kuko ari narumviriza iradiyo kero urumva ko nta mateleviziyo yari bwagwire hari ukuntu twumviriza ruguru turadi nkumviriza nko kuri radio Ivyizigiro Voix d'Espoir narakunda kuzikurikirana kubera haca ko indirimbo z'Imana nkahezagirwa nkafashwa
nanje nkagira amatsiko nyene nkavuga ati ndumva shaka nanje kuzofasha imitima y'abantu benshi biciye mu buryo bwo kuririmbira Imana nkasohora abatandukanye bakaza barazumviriza bagafashwa nkuko nanje nafasha kabisa ndavyipfutse basi sindabishikako kubera uburyo bungora mugabo Imana izondose uburyo fendofe nzobishikako ndavyizera. Okay. Hamwe n'uburyo n'ibindi byinshi wowe ukeneye nk'umuntu akurikiranye kino kiganiro yakunze wabacishije ko mu buryo uririmba yakunze ikiri muri wewe agufashe gute yo guterera iki kugira ugere ku ihangiro ryawe? Yo nyene urumva basi ndose nka manager nkuno giriga ubuntu nkaronka manager yo kwemera gusapotinga kamfasha nkazi ndasohora kubera ko urumva nk'ubu nizo nakoze narateye intambwe n'uburyo bw'iwanje niko ndakoresha nza ndaronka uduhera duke duke nge nshira urya muntu ziga mu DJ ankorera nyene ndamushira duke duke muga nko nk'Imana nshirinze nkaronka mu manager cyangwa basi nkaronka n'umuntu avuga ati je ndagutereye ukora indirimbo imwe no mushimira n'ukuri. Wow, no kuvuga manager ashiremwe amafaranga agufashe gukuza impano yawe widandaze ariko urakeneye niko ndakumva urakeneye n'ikirengeye mu manager urakeneye na sponsor kubera manager ashobora kuja ku managing ivyo bintu byawe byonyene akagufasha kwidandaza akagufasha gukura kwidandaza navuze no kwidandaza ingabire yawe ntutahura ibindi mbona mengo uri kurahakana mugabo umuntu ukeneye cyane aza gushira amafaranga ni kuri kote ya sponsoring umuntu aza kugusponsoriza ariko nibaze ko ubutumwa watanze bumvise ico ukeneye cyane ndagushimira cyane kuba waje yamara urafise akajambo ku mutima kandi umva usigira abantu benshi bari badukurikiye duce tuguherekeza. Okay, akajambo no bashikira no basigira no bahamagarira gukunda Imana na cyane nkabahamagarira kandi gusenga kubera ko ubu gusenga n'ukuri ku bantu benshi sikirenga dimanche ngira handi twari turi hariya muri umunsi mukuru wa bonane urya mu mama yadusiguriye ijambo ry'Imana natubwiye ati abajene beshi ubu amasengesho sikirenga muri bo zubona isengeye ijambo rimwe ngo Mana nguranzi ngurambona ngo navya bindi byose ngurabibona ngo urabibona ngo ndagushimiye ko binkore ame amasengesho yo kwidebrouiller nyene yo kwikura mugabo nukuri nagomba ko twokongeza amasengesho muri twebwe tukagwiza amasengesho muri twebwe kuko kenshi ndakunda nko kuja mu bikorane kanaka hehe kera narahora mbona abantu muri eglise hageze hari gihe muri mvya bari kararirimba canke hageze umwanya w'ijambo ugasanga abantu bariko bararira kubera mwemu w'Imana ariko aramanuka abantu bariko bararira bariko baracincemuka canke bariko basigura ijambo ryo kwihana ugasanga umuntu aricuza kubw'ivyaha yakozwe ko n'ijambo aricujije ararize arafukamye mu rushengero asavye imbabazi mugabo ntavyo nkibona vyagiye shaka rero ko tajya kabombera twari dufise kakera ko gusenga ko kwicuza ivyaha wakoze kumva wo kwihana canke abarimvye bari imbere bariko baratazira bahimbaze mu kuri no mu mpemu ishengero rifashwe abantu bahezagirwa nka kurya kwa kera abagwaye amadayimoni bafatwe anyene abagwaye ingwara bakire abarimvye bariko bararirimba kurya kera vyari bihari n'ubu bigaruke nivyo rero cyane cyane bihemuriza ku baririmbyi n'abantu bose nyene mwishengero turabikeneye kabisa ndagushimira cyane nibaze ko mwumvise OLIVA QUEEN no tuba twakiriye urafise ico wakuyemo urafise ico mvoshigikira umuririmbyi nkuno turakeneye abandi benshi turakeneye kuduza umuhamagaro biciye mwa bino bikorwa cyane tubashimire aho mwari mudukurikiye muri make your comment make your subscription kugira muhore mwibera abambere turabakunda cyane wherever you are ciao bye Dico Entertainment.